Murakaza neza kuri Parufe Nzeyimana Media. Nk'uko bisanzwe ni ya sheni bashikiriza ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mererwa neza bigatuma mwishima. Ubu turakora subscribe, umwanya ni wo kuyikora, ongere gusangiza abandi iyi video. Kibagwita u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Igihugu gisanzwe giherereye mu buseruko bwa Afrika, canke se Afrique de l'Est. Ico gihugu kikaba gikikujwe n'u Burundi, Uganda, Tanzania mbere n'igihugu ca Congo. Iki gihugu kiratangaje. Aho usanga ibikoko byaho ibyo batazira ngo ni ingagi babyita amazina. Ibi ntiberera aho gusa, wamenya yuko ibi bintu babitangaza ku radio nkuru yawe y'igihugu Radio Rwanda. Ingagi iyo yabyaye utwana twayo batwita amazina, bakadusura kandi bakatunezererwa, bakabitangaza no ku radio yabo y'igihugu. Womenya yuko uwo muco uri ahantu hakeya kw'isi utembereye hirya no hino kw'isi hatandukanye. Ibigaragaza yuko baha agaciro ibikoko byabo kuko bizana amadevize, bikazana amafaranga ava makungu abantu baba baje kubitemberera, kuko bivugwa hirya no hino kw'isi hatandukanye, bigatangazwa mu itangazamakuru, yewe nimba usura imbuga z'i Rwanda iki kintu wama ukibona. Dutandukire ikindi kintu. Igihugu cy'u Rwanda abo bita abaturage canke se abakene baba bafise amikoro make. Aha turavuga abantu bataba bishoboye kwitunga, aho usanga badatunze inka, badashoboye no kwigaburira, baba bafise amikoro make, namwe ngira murabizi aho umuntu aba akenye atishoboye. Aba mu gihugu cy'u Rwanda babashira mu byo bita ibyicaro. Ibyo nabyo biyita ngo ibyicaro by'ubudehe, aho usanga mu cambere, ica kabiri, ica gatatu, mbere n'ica kane. Abo rero ikintu kiza kubatandukanya, nk'akarorero kuri karite ya mituwere yo kwivuza. Uri mu kicaro ca mbere ntanganya amafaranga n'uri mu kicaro ca kabiri, kandi uri mu ca kabiri ntanganya amafaranga no mu kicaro ca gatatu. Sigura yuko uwo ari mu kicaro akenye cyane aba ari we atanga amafaranga makeya. Ibyo urumva yuko ushobora kwisanga ufise karangamuntu iba iri mu kicaro runaka nk'ica gatatu cyangwa se ica kane, bivanye n'amikoro ufise. Ibyo mu kubikora akenshi bisunga ukuntu baba babayeho, abarima, abadafise amatongo, abadatunze inka mbere n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibyo rero byose biza gufasha kugira umwenegihugu ashobore gufashishwa byoroshe. Niho uzabumva rimwe na rimwe bamwe babahaye imirasire y'izuba, ibyo bita amapano solaire, abandi bakabaha amatelefone, bakabaha inka mbere n'ibindi byose kugira bafate ukuboko mu iterambere. Mumenya yuko abo bantu akenshi bitabwaho kandi imfashanyo ziba zabagenewe zibashikako ukuri kwamye. Akenshi iyo umuntu atwaye imbanyi akiri muhira iwabo, hari abavyeyi bamuturubika bakamukubita, abandi bagatuma bigirira nabi. Ariko aha siko bimeze. Mu gihugu cy'u Rwanda akenshi iyo umukobwa atwaye imbanyi hariho imfashanyo agenerwa, nko kumuha ibyo gufashisha umwana iyo yibarutse, bakamuha ibyo akoresha iyo asanzwe afise iyo mbanyi. Mu bisanzwe urumva yuko bafata mu mugongo bakabashira no mu mashirahamwe kugira bashobore kwiteza imbere. Ntibibiherera aho gusa. Iyo umuvyeyi yibungenze akibaruka aba yubatse urugo, hariho ubuyi bwiza bahabwa bwo gufasha umwana. Mbere hariho n'ibindi byinshi bitandukanye akorerwa iyo yibungenze. Si ico gusa, akenshi iyo mu Rwanda utwaye imbanyi utifuza yuko woyibaruka, ukabona yuko utoshobora kuronka ivyorera uwo mwana, iyo mbanyi uba ufise uburenganzira bwo kuja kwa muganga bakayigufashamwo ikavamwo. Ikindi kintu gitangaje camereye ku Rwanda, akenshi hariho abanyeshuri baba bayiga mugabo bagakunda kwisibisha, bakavuga ngo reka bigire mu masoko, bigira ahandi hantu henshi hatandukanye gusuma, canke se birigwe bariyerereza. No kubwira yuko aha mu gihugu cy'u Rwanda barakora umukwabo ku minsi cane y'isoko. We bakubonye udafise ikikwerekana yuko utari umunyeshuri, baca gutwara mu modoka batazira ngo ni pandagare, aho wisanga mu gasho. Urashobora kumara umunsi umwe canke ibiri ukava wihanuye, uwundi munsi utagwaye ukaba utokwiyumvira usiba kuja kw'ishuri. Ibi babikora kugira bakaburire abana bose gukunda amashure, aho usanga ari abana bakunda kwiyerereza, bagakunda yuko bivira kw'ishure canke se bakayaheba kugira bigire mu bibaryohera. Kugira yuko akenshi ibintu iyo ukunda kubikora wisanga muri uwo mutego, ugasanga bagufashe bakujanye. Yumvire nawe bakujanye ubwa mbere, ubwa kabiri wosubira kugwa muri iryo kosa. Ikindi kintu gitangaje ku gihugu cy'u Rwanda udasanzwe umenyere, mbega wari uzi yuko izitwa inzu za nyakatsi izo zavuyeho? Haheze imyaka myinshi habaye isekeza zo gusambura inzu za nyakatsi. Aho bavuze inzu za nyakatsi ni inzu ziba zisakaje ivyatsi, aho nyanzu iyo imvura iguye akenshi usanga zavuye, cyangwa se ugasanga zirahiye, na cane cane ko ziba zubatswe n'ivyatsi mbere n'ibiti. Akenshi iyi ni ngorane ikunda kubaho, zirashobora kubomoka canke ugasanga zigire nabi ubuzima bw'abantu.
aha rero nkubwiye ntagubeshe iki gihugu ushobora kukibamo imyaka myinshi utararonka iyo karita ya karangamuntu, cyane cyane urabona yuko akenshi ibintu byabo biri digitalize, aho ushobora kwarojisitira ikintu uri mu majyaruguru ugasanga mu majyepfo bashigifiseko amakuru. Sigure yuko akenshi biba bigoye yuko ushobora gukora ibinyoma kugira ushobore gushiramo umwirondoro w'umuntu badasanzwe bamenyereye muri ico gihugu. Ikindi kintu gitangaje ku gihugu cy'u Rwanda, wewe uba usanzwe utamenyereye, ushobora kwibaza yuko kuja kuziganya muri bank cyangwa se ibyo bita ngo sako ari ikintu kiba coroshe. Nakubwira yuko nakubeshe yuko ushobora gusanga ikintu cyo kuja kuziganya muri bank akenshi kimeze nk'itegeko. Erega kurondera iterambere naho bisaba gushiramo ingufu, akenshi abantu benshi bahamiriza kuja mu mashirahamwe kuziganya amafaranga mbere no kuja kubitsa kuri bank. Ibyo bikaba umumenyero muri bo, bakisanga byaje mu maraso y'iwabo. Baranahimiriza kandi umwenegihugu kuja mu mashirahamwe akiteza imbere, bakamuhimiriza kuja mu mashirahamwe aho babashira mu mashirahamwe menshi atandukanye kuziganya amafaranga, mbewe bakaza babaha inka hamwe bakagabura, bamwe bakaza bashinga n'intahe kubyo bamaze gushikako. Ukunda iradiyo y'u Rwanda, ndazi ko byinshi muri ibi ushobora kuba umaze kubyumva cyangwa se ukabisoma ku binyamakuru by'iwabo. Wohava wibaza rero ngo kubijanye no guhana ni ikintu coroshe muri ico gihugu. Eka namba mu gihugu cy'u Rwanda uguye mu ikosa, menya yuko basoma amategeko uko yanditse. Akenshi u Rwanda rashobora kuguhana wikoze ikosa cyangwa se wari igiturire, aho igihano baguhaye utozopfa urota gusubira kugikora, ko baguca amande menshi, bakagucira imyaka myinshi yo kugufunga hamwe iryo kosa n'ubundi aryumvise atitira. Mwakoze mwese rero twabanye muri kino kiganiro cy'uno munsi. Twibuke gukora subscribe. Uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umukongomani, ubundi wese yumva ururimi rw'ikirundi cyangwa ikinyarwanda, ntuhengeshanye no kugira subscribe kuri urubuga rwacu. Tubashikiriza byinshi bitandukanye. Channel yacu tubashikiriza video buri munsi, aho dushirako amavideo menshi atandukanye ashobora kugufasha akakunezeza, agatuma wumva umerewe neza wo kumenya byinshi bishasha bigezweho. Dushimire mwese mwakoze subscribe, muri agaciro kuri twebwe, mwandaye mudushigikiye. Kuri micro yari Parfait Nzeyimana, naho butaha tuganira ku zindi ngingo. Ciao ciao.